Ni hamwe gusa umurinzi yurira indege razi kugenda hanze turipanga kirazira kugenda n'indege ukagaruka n'umuduga bijya byarashike abastari bacu ngaha turababonye none ayo mafaranga uba wayatariki uko tumva ngo umurinzi yashise kandi wowe uruko waramuherekeje yaciye he sinzi ko rege wo menga yaraje n'indege haure numva no murabiraba neza nusange yagiye mu Rwanda garuka n'umuduga Lolilo igiyari muri Tanzania nawe yagarutse na volcano sizigwa nuze ibya bitakwa byo muri Tanzania uruvumera niwo bambara ziga mozo wowe ugendaga kugira ngo nambara miliyoni wowe ukaturonka umwanya wo kuguma umubaza ibintu kubiti kofi narashimye Landry naramushimiye cyane yaramukubise bien nanje yarabana nari kumukubita vraiment ni yo twari kuba turi kumwe nari kumuha kofi we nakuntu uri umurinzi ufise ubwenge uvuga ngo miliyoni cyane wenyene ukenye uremvye umerewe nabi umuryango wanyu bajya saa sita mu ijoro nibaje tuvuga ngo wambara miliyoni rero no musubona bidonde yagiye muri comedy birankaragaruka baramubesha kina masinema ubu akwa ningumu birananirana yipoye muhira azi byinshi. Hello guys, bakunzi ba Ecobass TV aho muri hose twashimye kubabwira ngo jambo no mu story kumwe na Frima Boy kuri micro muri kumwe na Khalid Promoter. So imbere yo gutangura twari tubasavye kwanza mugire subscribe hanyuma na share na comment hanyuma tuce dutangura ikiganiro. Reka tumuvugishe Frima Boy ibijanye n'umuziki wacu w'indundi turabona yuko akora cyane kandi hari abatamuzi n'abamuzi none ubu unya reka abibwire wenyene bite bro. Ni bon kabisa amakuru ya ni sawa kumva Frima Boy kubatakuzi n'abakuzi wari kubibwira Frima Boy ninde akora iki nikiye kimugenza muri industry y'umuziki w'indundi. Okay, je nitwa Ndayize Bienvenue abanzi izina ry'ubuhanzi nitwa Frima Boy ndimvukira yonga mu gisagara bita ku Mutakura. So Frima Boy arafise umugore bo icyo kintu ni kinini cyane kuvuga ati ndafise umufiancé yego ndamufise yari aherutse kwandikira message n'ubu nyene mu mwanya tugeje kuvugana ijambo yari yakubwiye nyuma ngitwa yari kwa nkunda cyane agukunda cyane none uravyizera sana ikintu cya mbere wubaha mu buzima ni kubesha igihe kintu utokora imbere y'umusheri wawe ikintu cya mbere ni kumwima umwanya hanyuma Frima Boy tutaragucira ijambo muri iyi minsi haze ikintu kiriko kiritwa base kubijanye n'umupetsi yitwa Belchris ngira waravyumvise hariyo n'ikiganiro wakoze na Landry Promoter kubijanye n'uyo mupetsi urumva merci sana biga bintu baguma bavuga ku vyari kujya muhungu wavuga ati ngo yambarira miliyoni bike so biga bintu no gutukisha umuziki bikora gutukisha umuziki kuko uri umurinzi wita ko wambarira miliyoni ahaje aba boss baza kugusupportinga bagwa amafaranga canke basohora inoti bacavuga ati babarinzi kumbe bo Burundi bafise amafaranga umuntu yambara ikirato c'ibihumbi amajana 5 kumbe umuntu n'umuboss we kwanza navuga ibihumbi amajana miliyoni jana bo donc biga bintu kandi n'abagenda bajya bamuha ibiganiro barose bamuha ibiganiro ndabagaya kabisa kuko ni gutukisha umuziki genda umubuza makuru rondera genda wicare hajya wenyene wabuze umutumire fata intebe wicare ngaho uvuga makuru y'abaririmbyi abantu bakeneye kumva mukomboza merewe gute abantu bakeneye kumva bishasha biko by'abaririmbyi akora tegura ni indirimbo zimeze gute ni bande bari mu kivi ni bande batari mu kivi ibintu nk'ivyo apana guhereza umwanya umuntu abesha abantu nawe akubesha ubibona yambara imuzu ya senksa woga cubona yuko mu ruvumera niwo bambara ziga mozo wowe ugendaga kugira ngo nambara miliyoni woga curonka umwanya wo kuvuguma umubaza ibintu kubiti kofi narashimye Landry naramushimiye cyane yaramukubise bien
Bon ikintu cha bien kandi ico novuga tureke umuziki wacu ndusubize tugume tuwusubiza inyuma. Bijya byasubiza umuziki inyuma. Bijya vya mabezi nkajya bafanga ama TV mwereza umwanya kugira ngo ama comment bakabatuka bagagutuka umujournaliste bagatuka TV wawe. Murekane n'ivyo bintu. Rero turangire kuri ivyo wonye narashimiye wamukubise ikofi. Nanje ni yarabana nari kumukubita vraiment. Ni iyo twari kuba turi kumwe nari kumuha ikofi. We nakuntu uri umurinzi ufise ubwenge uvuga ngo miliyoni ijana. Wenyene ukenye uremvye umerewe nabi umuryango wanyu bajya saa sita mu ijoro nibajye tuvuga ngo wambara miliyoni. Birababaza. Hanyuma urumva kubijanye na Landry Promoter ujya mu peti ariko aravuga yuko yo myitwarira kuri ivyo bivuga kwitwarira ahubwo sinzi ivyo sinovyinjiramo cyane bo kwitwarira umuntu birabaho sho kwitwarira umuntu nawe nyene ufise ico ugiye kwitwara none ugiye kwitwara ku muntu ngo yarakubise ikofi naca avuga yarambeshe ngo yambarira miliyoni ijana urumva ni ibintu bona ivy'ubwana kwanza n'ujya mu peti navyo yokora canke ikintu gihari gusa tureke gutukisha umuziki arabaririmbyi bashaka kwigira abantu binzu z'amabuye canke ngo bambarira miliyoni umuziki wacu enda kuyagarura gatoya na muririmbyi w'u Burundi arambarira iraki zitatu turazinanye abagerageza bwa nyuma ni iraki zibiri kumuzu simvuze kumuzu muga tuvuze iraki zitatu barazirenza kubera ari bamwe bambara amashenete za margent ziruta zikajya gaciro zibiga usanga yambara igarama nka za argent nka yambarira nka 800,000 700,000 kwizose urumva muga apani muzu no usanga umuntu adafise ni bage y'igihumbi idafise ni garama iyo kuvuga ngo gurisha ngaye aca genda avuga ibintu nkabijya bo abajournalist jeje no banura zamara ba mission mutanga kuko abantu bashaka kubona ibintu by'umuziki bashaka kumva amakuru y'umuziki niturondere amabezi kugira ngo TV yawe iduge vuga iganiro ciza abantu bazokurikirana hanyuma kubajanye n'abamizisi bo mu Burundi bahora bimana ikiganiro uba ushobora kubahanura iki kiri umuntu usafise nuze yiwe sorry yo kukwima ikiganiro hega barabifise uruhara rwo kukwima ikiganiro jewe ndafise nuze yiwanje araho barindi bavuga ati je singene bigana ko bamaze kubona uko umuziki wacu wasigaye bawuta no nk'ubu ugende hagi uvuga ati uhereje umuhungu akora kubwira ati bo tureke by'uyo muhungu ugiye kurondera umuntu kwisuku ngo uyu unyi twamusanze amaguru yavunise ibiki urumva ukatuvariya ukajanya ku muziki wanaka ngo muziki no tureke kuvanga ibintu bijya by'abantu bavunise bifite abantu babikurikirana ari ama TV y'igihugu akurikirana bijya kugira ngo babashiriye age amatangazo abantu babafashe wowe uri muri entertainment y'umuziki bandanya n'umuziki ego rero niwumva ari umuririmbi avuga ati ibi bintu wapi je nabiganiro zotanga birava ku muririmbi decision z'umuririmbi ego ikihe kintu gituma Bienfrima atava hanze cyane b'igihugu kuyigerama kubera iyi corona nari narateguye kuja muri TZ muri Kenya ndafise abantu turabikorana nambubona narasohoka nga covid ubu ni sawa umuntu ashaka kugenda mugabo ivyo byaratwiciye byinshi kandi dufise umuvuduko ukomeye cyane bo nari mfise programme kwiga ndirimbo ya Estanish na Jeo ikirato duhejeje kwikora nce simbari ya mugabo covid kiraba nkiye bana yizibiye gatoye mugabo byose bizogenda neza kugenda hanze turagenda ni hamwe gusa umurinzi yurira indege yazi kugenda hanze turipanga kirazira kugenda n'indege ukagaruka n'umuduga bijya byarashike abastari bacu ngaha turababonye none ayo mafaranga uba wayatariki nori kuvuma wasubicanga wasukagenda na bya biduga byatakwa ukagaruka natakwa nyene kirazira kurura indege ukagaruka n'umuduga ayo rero nivyo bindi tuvuga umuziki wacu nacu turaronka dushaka kurira indege tugaruke n'umuduga ejo ni he foke tuturira indege tugaruke n'indege tugende mu kazi tugaruke mu kazi sinzi ko rege ho menga yaraje n'indege rero numva nawe murabiraba neza nusangiye yagiye mu Rwanda garuka n'umuduga umva ugende n'indege ugaruke n'umuduga biragoye yo showbiz vraiment yo gufata sinzi ngene mutabarandera bo muwe murababaza neza ko bo bagarutse n'indege kuko mu kugenda baba batugora mu kugaruka bakaza binyegeza
hanyuma urumva wamaze kwinjira kwa Olege sinavuze Olege mvuze ati murambariza ko yoba yaragarutse n'indege kuko aro benshi mu kugenda baratugoye batugora n'amafoto menshi mu kugaruka ntubona ifoto tubona gusa ari mu rupango ngo bashise izo muraza mu no nk'abajournalist urumva ivyo nibiganiro zo muragenda murarondera abo bantu mukababaza mukaraba ko bigaba ngo batugo ega kugora n'umuntu kugora abantu n'ibintu bike cyane byo kugenda hanze n'indege kugaruka n'umuduga navyo ni kutugora baba ripanga bakaza ni arere turu n'indege ego Olege washatse kuvuga yuko abasani bahora bagenda n'indege bakagaruka n'imiduga bijya ni kugora njye nako ndavuga ati tuko turishira hejuru mu buryo tudafise mu kugenda baratugora bakagenda burira indege n'amapica menshi mu kugaruka mukagarukana n'umuduga ngira icyo kintu nuko umuntu agufata akaguta mu gatumba n'umuduga agwaye lift wowe ugaruke n'amaguru icyo kintu si Olege gusa wenyine byo byarashikiye rona n'aba star kavuge umuririmbyi umwe kwanza unzi mu star Lolilo igihe ari muri Tanzania nawe yagarutse na Volcano sizika nuze ibyabitakwa byo muri Tanzania bo singo ndabatuka singo mumbabare cyo ndabatuka tumenye yuko twebwe two dusaba dufashe iyo ugiye mu bindi bihugu gutembera ipange nufe kubona abafilima tutaraja hariya turafata indege two turipanga nitwafata indege alere tu tuzogenda tugaruke n'indege mugaba byo kugenda n'indege tugaruke ajya mu ndamushimira Natasha arakora Fizo arakora aro benshi ajya bazi yakamaro nk'aba journaliste mutarondera izo nkuru uko cyumva ngo muri mvi yashise kandi wowe uko waramuherekeje yaciye he none kubi bo sinzi mugabo cyo kintu nako ndavuga ko mu kugenda turabibona mu bakabinyegeza sinzi ko sinzi mugabo ndazi uko bagaruka n'imiduga hanyuma mu bijyanye n'umuziki wawe twumva yuko warekuye Mombebe hanyuma imbere ya Mombebe uteguye Imana nibizi ivyo niko ndategura Imana irabizi na ndashima kuko bike gusa dukora Imana irabibona reka ndakubwira ikintu kimwe uro munsi niko ndaraba stati y'abaririmbyi benshi nasanga naka video kamwe k'umuririmbyi twa Giba yewe uravuga ngo arahebye umuziki tasaba Imana ngo ashaka abe pasteur enuze shehe imamu reka ndamucira gace nihebure nakore abakoze kera mu Burundi bafise amahiti ni benshi ari umuntu yakoze hiti cyane ngara ebana iravuga abantu mugabo duhuye nawe ikanda mbiri nizo yambara ivumbi kuguru nk'ishejeti aro bamwe bubirirukiye mu mabeni basigaye banyonga ibibeni bafise amahiti abo mvuze ubo gusa ubamenye tubabona aro bamwe bagiye bakoze amahiti cyane ubariye numvuze ati rero nga hiti zacu nizidwa amafaranga ahubwo ziradwa amafaranga yo gukora ibintu tudashobo mukishira mu byinshi bimaze kuba birebire ugatangura kugira no prix gusubira hanze hasi gushika no mvuze ati rero ajya Fizo aragwana n'umugwanyi yaciye mu byinshi rero no musubona Bidonde yagiye muri comedy birankaragaruka baramubesha kina amasinema ubu kwa ningumu birananirana yipoye muhira azi byinshi nyuma twagize ikiganiro na Bidondo muri iyi minsi nyene yatubwiye yuko ari kugaruka yaragaruse kandi ari mu muziki azogaruka ryari urumva rero bigarenze rwera mucanganya mu muziki yaragaruse kandi ari mu muziki n'indatamuzi kandi arazwi cyane akora amakonsere kundwi za Rugombo za Kayanza ku munsi no kuwa kabiri afise konsere rero yaragaruse ari mu muziki mugabo rero naritahura apara kuvuga ajya kubiga ngo ndagaruse mu muziki naritahuye yumvise abana bakubise indirimbo zigasohoka ngo naje ngo magaruke muziki no umwanya uriho niyo mpamvu ari igihe nicara na King Fata tukayaga ari byinshi dukora kandi ujya mu tipa afise byinshi yazi mu muziki arambwira byinshi nkumva kweri muzi brother aravuga byinshi akama ni manuro